Ni talent hama ikindi naco ni discipline kuko jewe naho ngeze ubu ni kubera discipline. Rimwe nabe baravuga Fizzo n'imboregwa nuko atamuntu numwe abayanguriye inzoga sivyo, ariko iyo hageze akazi haba hari discipline. Abaririmbyi benshi nga nimba mubona badatera imbere ni kubera discipline. Hari abakobwa bamaze kuza, hari tureke no kuza nigiye dutangura gucreate Batatu boy, hari abo twari twamaze kwiyumvira urumva, ariko abo bantu abo bigeme nuko bananiranye urumva. Twe twisunga surtout ufise talent, urashobora kuba ufise talent mugabo udafise discipline, iyo talent yawe ntacishobora kumarira, nta na kimwe ushobora kumarira. So nimba twararavye Shari nuko sukuvuga yuko ngo ariwe gusakora, benshi barakora, niyo nsubira hahandi ubura discipline. Umva mu muziki mu buzi bwose ubuze discipline nta kigenda. Na woba uri umuganga ugatangura gutripota abantu baje ubavure baca bakwirukana akazi kaca gahera. Ni talent hama ikindi naco ni discipline kuko jewe naho ngeze ubu ni kubera discipline. Rimwe nabe baravuga Fizzo n'imboregwa nuko atamuntu numwe abayanguriye inzoga sivyo, ariko iyo hageze akazi haba hari discipline. Abaririmbyi benshi nga nimba mubona badatera imbere ni kubera discipline. Hari abakobwa bamaze kuza, hari tureke no kuza nigiye dutangura gucreate Batatu boy, hari abo twari twamaze kwiyumvira urumva, ariko abo bantu abo bigeme nuko bananiranye urumva. Twe twisunga surtout ufise talent, urashobora kuba ufise talent mugabo udafise discipline, iyo talent yawe ntacishobora kumarira, nta na kimwe ushobora kumarira. So nimba twararavye Shari nuko sukuvuga yuko ngo ariwe gusakora, benshi barakora, niyo nsubira hahandi ubura discipline. Umva mu muziki mu buzi bwose ubuze discipline nta kigenda. Na woba uri umuganga ugatangura gutripota abantu baje ubavure baca bakwirukana akazi kaca gahera. Festival d'indépendance mu bisanzwe nkuko twabivuze kuri edition ya mbere, ni igikorwa twateguye kugira dushobore guhimbaza independence y'igihugu cacu. Mu bisanzwe si ibintu tumenyereye, turagenda tukadefira hama tugataha, ariko independence mu bisanzwe ni ikintu gikomeye cyane. Mu bindi bihugu hari n'abamara indwi yose bariko bararyoherwa. Turavuga tuti kuko natwe mu Burundi ico gikorwa kitokogwa. Nico gituma twadesize gukora iyo Festival d'indépendance. Ngarutse kuri ico kibazo, difference ihari mwarayibonye. Edition ya mbere twakoreye Bujumbura gusa, edition ya kabiri naho tsokorera Rumonge, Cibitoke na Bujumbura kandi pour clôturer. Mu bisanzwe igituma twadesize gukora muri zo ntara zibiri, bon c'est pour d'abord ni pour gestion pratique. Mu bisanzwe festival yacu ni imara imisi 3, donc ari uyu mwaka ukurikira azaba ari imisi 3 nyene. Urumva ntitwokora mu misi 3 mu ntara 10 canke 18 ntivyokunda. Uko umwaka ukurikira tuzotora izindi ntara, umwaka ukurikira dutora izindi ntara. Ikindi naco nuko mu bisanzwe twega muri Batatu boy iyo dukoze igiteramo icari cyo cyose ngira maramaze kubibona, ntidukunda cyane gushira imbere abartiste basanzwe bazwi canke bamaze kwandikisha amateka ngaha mu Burundi. Tuba dushaka gushira imbere abantu batigera bahamagagwa mu biteramo kandi tuzi yuko bafise impano. Turavuga tuti reka ko twe dusanzwe dufise novuga audience nini, reka tuyisangiza abandi, ushoboye kuyikoresha neza arayikoresha neza. Mugabo ntituvuga tuti reka twigungire ko tubikore twe twenyene, tukavuga tuti abadashobora kuronka ibiraka canke abadashobora kuja ku yandi ma stage, reka natwe tuprofite tubaha ico kibanza nabo bagikorereko, peut-être bazotwibuka natwe un jour. Mugabo tuvuge tuti igihugu turazi yuko gitunze impano nyinshi ngahi iwacu, turaprofita tukabashira imbere abantu bakababona, ushoboye kuba gukorana nabo agakorana nawe.
ushoboye kugira ica intererano atanze nabo ba artiste bandi akagikora kandi twarayibonye mu biteramo byinshi tumaze gukora hari haba artiste benshi à travers ivyo biteramo twe dukora bashoboye kuronka imfashanyo bashoboye gutera imbere uko barashoboye gutwegera niba ico twashoboye gukora nabo turagikora iyo niyo novuga différence nini ya iri entre edition ya mbere ni edition ya kabiri donc bose bashikirwe tugenda buke mugabo bose bazoshigirwa gushobora kuronka stage ikwiriye murakoze sinzi ko si afise ico yokongera ko kuri ico kibazo ca mbere nibaza yuko nibaza ko ibibazo byose wabyishyuye sinorinda kurindira ko kuko nk'uko yabivuze antuka je ndazi aho navuye ndazi aho naciye ndafise experience niniya sinokwama ndabisubiramwo antuka abazi histoire mpora ndabivuga iminsi yose jewe kera naririra juste kuronka stage kuko naririra kuronka stage kuko nari nzi yuko hari abantu nk'igihumbi cyangwa abantu 100 nkaronka juste stage bakamaza stage juste y'iminota 3 mba nzi yuko hari ikintu hari ikintu ndakura cyo kintu niki ndazi ko ngiye guperforminga kuri stage mu bantu 100 ndazi ko cyo kuganya nk'abantu babiri b'abafana urumva kuko murazi mu Burundi kuntu bigenda kuko nibaza yuko naho dukora gute aho turi nitwokwanga nitworeka gushima mugabo turavye n'ivyo dukora turi kuba turi hejuru cyane urumva mugabo nitwocika intege ni muri ya ntumbero yo gucira abandi nzira mugasangira stage imwe kuko ndazi yuko abaje kuraba Farias cyangwa baje kuraba abana kabo baba bari ngaho bashobora kudekuva n'abandi ba artiste batari bazi umva ni muri ya ntumbero yo kwerekana yuko dufite talent kuko kenshi murazi yuko surtout amaradiyo yo ngaha murabizi sindinda kubisubiramwo kandi nzokwama ndabivuga nibaha chance kenshi abaririmbyi baba bafise amatala ivyo birazwi cyane so mugihe rero twe twavuze ati nimba dufise iyo chance yo organize ikintu kuko tutohamagara abo artiste batabaha umwanya wo kwiyerekana wo kwerekana amatala ofite intumbero ni ego les artistes choisis ibo bari muri bon ibyo ni bisanzwe kuko ntiwo kwamana nabajyanye nkuko nabivuze ni mu ntumbero yo kwerekana abantu baje kuraba muri iyo festival babone yuko hari n'abandi kuko hajya kenshi nshobora kumenya yuko hoba hari umanager canke hoba hari umuntu yashimishijwe n'umuririmbyi kanaka akavuga ati ujya muririmbyi arafise talent reka je ndamufasha urumva so nitwokwama tushiramo babandi nyene babandi yohava namwe bibaduhira urumva so niyo mpamvu twavuze yuko tuzora dushanje iminsi yose kuko ndazi yuko hari impano nyinshi ngaha mu Burundi ziruzuye vraiment nuko benshi mwebwe mutazirondera kuko je ndibuka kera benshi abajournaliste baragenda mu studio bakabaza aba artiste bashasha ibintu nk'ibyo urumva ngo nta petete ko novuye ko atamwanya muba mubafitiye mugabo jewe twavuze ati Festival de l'Independance ni kwerekana surtout amatala mashasha urumva ego nabajya bakuru ni juste accompagnement mugabo intumbere yacu ni kwerekana bajya abantu badahabwa iyo chance yo kuvuzwa canke badahabwa iyo chance yuko babasupporting ego ni talent hama ikindi naco ni discipline kuko jewe naho ngeze ubu ni kubera discipline rimwe nabe baravuga Fizzo n'imboregwa nuko atamuntu numwe abayanguriye inzoga sivyo ariko iyo hageze akazi haba hari discipline abaririmbyi benshi ngaha nimba mubona badatera imbere ni kubera discipline hari abakobwa bamaze kuza hari tureke no kuza nigiye dutangura gucreate Bantu Boy hari abo twari twamaze kwiyumvira urumva ariko abo bantu abo bigeme nuko bananiranye urumva
twe twisunga surtout ufise talent urashobora kuba ufise talent mugabo udafise discipline iyo talent yawe ntaci ishobora kumarira nta na kimwe ishobora kumarira so nimba twararavye Charine nuko sukuvuga yuko ngo ari gusa akora benshi barakora niyo nsubira hahandi kubura discipline umva mu muziki mu buzi bwose ubuze discipline nta kigenda nawe woba uri umuganga ugatangura gutripota abantu baje ubavure baca bakwirukana akazi kaca gahera urumva utanga ibintu by'amasantima akazi kaca gahera kaca karangira bwaho aho nyene so nimba twatoranije nuze nuko twabanze turamwiga arafise ishaka nkuko navuze n'abandi barafise ishaka mugabo ikintu nyamukuru discipline ari abaririmbyi kazi beza cyane beza mugabo batazi ivyo bashaka bo bazi juste kuririmba ari kuririmba batabifata nk'umwuga urumva badafise vision mu gihe cyose mu buzima bwose ukora ikintu udafise aho ushaka kugera udafise intumbero anaho ushaka gushika d'abord nibaza yuko izina Festival de l'Indépendance ni novuga yuko ari ni ikintu cerekeye Burundi nukwigina ku Burundi gukwikura ku Burundi so nibaza yuko twoshira imbere kwanza abi wacu kuko nkuko twabivuze yuko dufise amatala menshi abantu baba batazi ndazi nawe singa yuko ari urazi yuko hari amatala menshi ari ngaha mu Burundi mugabo bataronka aho berekanye hajya amatala yabo urabizi neza so bishitse naho tukazana umuntu wo hanze yoba ari surprise ariko ntitwomushira imbere cyane nkuko twoshira abi wacu d'abord kirashoboka kandi cyane gose kandi kiranashoboka ivyo uko aravuga kiranashoboka mugabo yoba surprise ego mugabo kintu nyamukuru twagize Festival de l'Indépendance nuko situ nka jewe ndazi urazi aho navuye urazi aho naciye urazi amakuba naciyemwo urazi yuko hari abaririmbyi benshi bari ngaha genda bumviriza hariyo n'igihe duhura nabo nkumviriza canke bakandungikira indirimbo zabo urumva mugabo ntibaronke yajya amahigwe yuko babacisha no ku radio canke abantu babiyumvira so muri intumbero no kuvuga yuko peut-être yuko na wewe nk'umujournaliste urashobora kuza muri iyo festival ukatubona kumbe hari abaririmbyi hari ujya mbe ninde ukacuba interesse ukavuga ati peti wonzanira indirimbo ziwawe nkaza ndazivuza ukamugira ya promotion mvuga biciye he buciye muri Festival de l'Indépendance ukazobandanya akora amakahoke canke twebwe muri Bantu Boy simbohe nituboha umuntu ikintu batazi nituboha umuntu ahubwo turareka umuntu akisanzura mugabo yisanzura mu buhe buryo niyo ya discipline navuze kuko umuntu wese afise akazi kiwe nimba iju yarigoroye abicishije mu ntuze muri karaoke kuko nanje naraciye mu makaraoke urumva so nuko gusa hazoba ikintu ca limit mugabo nta muntu ushobora kubuza hazoba ikintu ca limit bivanye na marketing yiwe ikituza civa mugabo nta muntu ariko arabuza kubandanya ubuzima bwiwe mugabo kame mu buzima burahinduka muri uwo mwanya haba hariho ikintu c'ama limit urumva c'ama limit mugabo nta muntu ariko arabuza kuko muri Bantu Boy nitukuzana ngaha ngo tuze tukubwira imbohe canke ngo iki niki oya nuko kenshi tuba turiko turakwigisha discipline ukuntu ushobora kwifata hariho nabo byananiye urumva bikunaniye tu pars nta byo gukururana ngo ikingu ingwanoya kuko imiryango iruguye wumva yuko ushobora kubwira ku byo tugusaba ukavyemera ni bon wumva nawe ko bitakunanira ni bon ego muri festival canke après ni surprise papa none nk'ubu ndakubwiye barozi basha kuba bengi peti ya baba we oya umva ndakubwire nubona hagira uko urakora imigambi yawe ntukayibwira umuntu imigambi yawe kuko hariho deja n'abandi twatanguye igikorwa ca Festival de l'Indépendance hari n'abandi bariko baracigana sinzi ko nuko mutabivuga kenshi c'est dommage
hariho benshi upanga nuze projet wawe uvuga projet wawe abandi bakaca babikorera so urumva so mu gihe cyose uri kuragira ufise projet yiwawe ikore mu kinyegero ubonye yuko hageze kubita surprise kandi ndazi yuko nta muntu numwe yanga surprise urumva ama projet ni menshi cyane harashobora kuza album yiwanje harashobora kuza EP yiwanje harashobora ni benshi hariho ba Musamariya hariho ba Gerinde ngaha urumva ni benshi hariho ibintu byinshi mugabo ntitwobivugira ngaha kuko muri industry hari ibintu cyuka kibi cinjiyemwo nimba mo mutabibona turabibona urumva so ama projet ni menshi ama surprise ni menshi cyane kandi je ndazi yuko jewe hageze haragera je sinihuta ariko ndafise agakemanyi nzobagirira nta kibazo ego okay murakoze independence oya nkamwe même na leta oya nawe nyishura nta muntu numwe so twashatse kuzana ibintu bishasha kuko nta muntu numwe yigeze yiyumvira kuzana cyangwa gukora festival de l'indépendance iki gikorwa ni leta yari kubigikora ariko leta ninde leta ni wewe leta ni jewe ni twebwe twese urumva so ni twaciyumviriye urumva kuko peut-être yuko abari hejuru bafise ibindi byinshi bibagoye kandi nibaza yuko nabo bari kuba fier yo kuvuga yuko haje abantu bagize ikintu cyitwa festival de l'indépendance ofite n'umunsi wo kwigina insinzi ukwikukira Burundi sinzi kuntu cyo we kitokujyohera cyongera cyane hariho na benshi wowe utazoba nkuko bavuze ati hari iki gishasha hari mbe uraza Baririmvyi bose bari mu Burundi oya ntabuzi sivyo bariya twashimye kubashirako nabandi nibazana amafoto tubashe mbe urumuririmvyi no uzozana agafoto naho ndagushireko basi iyo profile urumva biba bivuze deja kandi nkuko twabivuze twebwe tuba dushaka surprise sivyo urumva tuba dushaka surprise hama abo sinzi ko tutavuga nta namwe urabona tuvuga ngo aba twari twameze kunuku ngo ntibakiri no ngira ipage kurikirana si za Bantu Boy ko ari abitirira Bantu Boy urumva kandi nkuko abandi bavuyemo ngira nta nduru zabaye hari induru wumvise zabaye je warumvise nja ku radio ngo kana oya urumva nkuko navuze ni umuntu araza kandi si ngomba ngo tubigire ahabona nkuko nabikubwiye kuva kare hose mwe mubona ibikorwa twakoze tout simplement urumva so kuvyandika cyangwa kutavyandika ubonye umuntu avyandikise ni kuvuga yuko aba yavyemeje ndewe ntukunda surprise simpaka tugende ngaho twazanye naka ni hahandi usanga tuko turavuga ibintu hama ntitwemeze ico twiyemeje urumva cyangwa sinzi ukuntu bikubwira awe ikibazo cyawe ni problematique mugabo sinzi kuri kurabyumva canke bana turasha kumwishura urafise ikindi kibazo kaka urafise ibibazo byinshi kandi waje ni hasira yuko no bandi gisuma cyo gufata umuntu nkamukura hariya nkamuzana ngaha oya nimba ubona Sherine ari muri Bantu Boy kuvuga yuko hari amasezerano kandi nibaza yuko iyo hatari kuba hari amasezerano urazi yuko abarundi dukunda ibibi dukunda urusaku kandi tuze turabyemeza habaye ikintu kibi mwese muca mwiruka mukandika ariko habaye ikintu ciza basha muracirengagiza ikintu no kubwira yuko nimba ubona wumva yuko Sherine ari muri Bantu Boy ari under Bantu Boy management nikuvuga yuko habaye amasezerano kuko nawe nyine ntashobora kwizana urutwe juste comme ça antukana na manager wiwe canke aho yarari bari kuba baraduserereje kera ça c'est sûr et certain so nimba umubona yicaye ngaha nuko agize umuryango wa Bantu Boy kandi nuko hari amasezerano twagiraniye niyo mpamvu ubona yicaye no kuri iyi ntebe ego c'est vrai mugabo izina Bantu Boy deja rirakomeye izina ryo Bantu Boy rirakomeye tuge kubeshana sivyo kwihaya canke iki urumva rirakomeye deja kandi
kugira ngo yinjire muri Bantu Boy cyangwa abari muri Bantu Boy nta bintu by'ibihutihuti urumva ni twebwe dukunda umuntu ari patient d'abord kuko nanje kugira nge genda urugero nuko abantu batabibona kugira ngera hawundi nuko na patience ibintu byinshi cyane urumva ni byinshi kugira aho mbona ndiko ndabakoranya nga nuko hari ahantu naciye ni patience urumva so kandi kugira ibintu bihutihuti sinibaza yuko byoba byiza okay Sherine twamuhamagaye muri Bantu Boy ejo denku video ngi no niyo mpamvu navuze ifo kumwigisha manière yo kwifata urumva ukuntu avuga ukuntu abajuraliste nk'uko munyarusaku ushobora kumubaza ikibazo cy'umunyarusaku ugasanga aramenya amabanga yose urumva so umuntu uramwigisha n'ukwitwara urumva kwitwara nk'umuntu nk'ako kazi kiwawe kuko hari abantu baririmba neza mugabo muhuye woshima kumwumva cyangwa umubone muri televiziyo mugabo ntimuhure cyane nimwicarana so ibintu byose navuze bigenda na discipline ejo studio rahari arashobora no gusohora n'indirimbo ejo cyangwa hirya ejo mugabo okay umufashe jiki mentalement cyangwa physiquement cyangwa ukuntu umuntu yo kwitwara nk'umustar urumva ngira icyo uracumva impamvu urabyumva neza hama hariya naho hari iwanyu wavuze hari iwanyu kandi ndabona ko hari iwanyu ntusa no ngaho inge nafyete nyino rero hariya byagenze neza kuvugisha ukuri Jesse no shima yuko no ari jewe no guma njayo gusa je no shima yuko mbona nabandi bajayo nshimisha cyane kuko amashugwa aruma kabisa yani ndiko ndaca mu zabukuru petete ubwo hari igenzo zo kwiza imyaka yiwanje mvuga ni reka ndabihebe ngume muri entertainment mugabo ndabikuntu nsununura nabandi mugabo jewe nukuri byo nshimisha cyane kubona nabandi bambuka imbibe ariko kugira wambuka imbibe ni ya discipline ni kwa gukora urumva ariko kuvugisha ukuri umuziki ni ngaha tutahuha agaciro ni twebwe abarundi tutahuha agaciro umuziki w'iwacu ariko iyo uri kuja hanze for example ugiye nko gukora ibiteramo hari abantu uri kuraririmba bakarira bakakorora amosozi urumva haba hari impamvu mugabo twebwe ngaha nuko nyene iyo ubona umuntu ariko ararenga ahantu bajya uriya ndamubona iminsi yose uriya ntaca amaze iki hari abandi ashobora kuguha ukuboko mukaramukanya umunsi ntarare yo cyo vuga gusa nuko two kwiha agaciro ava yuko baza kuduha agaciro ifoko twiha agaciro ifoko duha agaciro iby'iwacu nimba ngenda gukora ayo ma concerts zo hanze nuko bazi yuko muziki ndundi bawumviriza hari peu importe nabo bawucishamo gatoya hari n'abazungu baza hari n'abantu bava za Nigeria baza abakongomani baraza abasinzi baraza nabo batumva ururimi ariko barasante donc umuziki urabakubita nyene bakumva rythme bakumva le chant yiki melodie donc kimwe gusa nuko nobwira abaririmbyi bose ntibadebukirwe ntibacike intege bakore bagira ishavu giterambere ntibagire ishavu ryo kuvuga ati naka canke naka oya bakore ko ibyiza biri imbere kunywa genda kunda kunywa ngabo abantu nibazi impamvu nkunda kunywa cyangwa kuja mu kabare simba ngiye kunywa juste kuko ni muhira ndashobora kunywa harakantu mba ngiye kuraba urumva ndashobora kuja nkaterama nkaraba umuziki uvuzwa nkaraba umuziki iyo hari umuntu yaborewe bashizemo umuziki akakanguka abantu bose bagacana kumbe abantu bakunda imiziki imeze ofete mbangiye kwiga kuko inzoga ndashobora no kuzinyumurira rimwe naragiye muri club niba ashaka havuzaho n'umuzungu bashiraho konzi bashizeho konzi nari kuri comptoir hari n'abarundi bari ngaho baca babwira basanga yari umu héritier Eritrea urumva baca bavuga ati mbe ijya ndirimbo kandi yayiguze kuri Spotify ijya ndirimbo wari uvuze nyeneyo ari ngaho oya iyumvira umu héritier atazi n'ikirundi atumva n'igiswahili ariko n'indirimbo
yavuze yariko yari soneri yiwe n'abagenzi biwe bavuze yarampoboye akorora amosozi avuga ati oya ntibishoboka iki Hihi. oya nuko kenshi iyo umuntu ariko ashobora kuvuga ibintu ni byinshi umuntu yose avuga ati uyu nawe akunda kwiyereka canke iki reka gusa ibikorwa bizo kwivugira ego urakoze cyane uri madame cyangwa mademoiselle munasikia pako ba mademoiselle abayapata urumva tureke ni burayi no ngaha ari aba nkuko nabivuze nuko Jesse nkunda ama polemike cyangwa ibyo kuvuga iki cyangwa ibyo hari aba artiste bari ngaha baronka ibiraka kubw'izina ryanje hari abantu baba bambaza ati naka twamushiramwo naka nkavuga ego ni benshi cyane benshi cyane ni burayi hari abamajije ati mbe Fizzo ubona twozana nde nkuko wavuze hari benshi batinya yuko bahava bagumayo mugabo barambaza amazina nasho kuvuga nk'abartiste batatu nta kamaro ko kubavuga amazina ariko nukuri kw'Imana je sinzi kubanira umuntu ngo canke iki nkuko nabivuze kare je byonshimisha kubona nundi mu artiste atari jewe ariko w'umurundi aja guperforminga hanze barambaje deja hari muri show ya Kigingi abantu bari bugarije igihe show ya Kigingi baraje barambaza Fizzo ubona twozana nde nimba bahamagaye Kigingi pourquoi pas les artistes kandi barahara bafite bataje navuze amazina atatu kandi ntaravye ngo kubera ukuntu no narabivuze ahubwo n'umuntu yambajije yaratangaye tibwabundi uri ntore ega sinzo kwama ndi Fizzo iminsi yose fuko abandi baza mugabo no ngaha ni benshi cyane bahora nk'ibiraka ku bwanje ko je sinzi gushira inzigo cyangwa ko waba warankoreye ku cyangwa ko tutavuga arimo je ndaba talayi wawe navuga ati ujya il mérite ego Kigali mugabo ni privé binjanye Kigali muzobibona ngo c'est privé peut-être ko muzibona cyangwa muzobibona ya sali tuzinanye kuva kera umva yarubise ko ndi hajya anye yazi ko nza kumushikira malheureusement nanje nuko nari mfise ibindi by'iwanje mugabo après je wuzi acarambira ati yo where are you wino tuyisangirira akayoka hano marabonye twako turanywa agacupa urumva tunyegeri tuyagira ko igufa tuko turakina na kabiyar umva yajya n'amafoto gusa twako turitera inkuru nta kindi hama nimba hari ikindi tuzobivugana après mugabo hajya hari foto mwabonye turi muri studio no twako turiterera inkuru nyene nk'abagenzi bahuye nyene n'ikiyago nyene nta kindi ego Rumengo imisho yawe ntibayemeye cyane Jesse onari ndirumva ntaco no nta numwe yarahari umva Okay, Fizzo ni mwabonye foto turi muri studio vrai ou faux foto yenyine rakubwira dani mwishira ibintu mu mutwe hajya atari ko turakubita icupa dutera inkuru iyo mari kubona turi muri studio mari kuvuga ati aba bantu hari ikintu bariko barakora ariko ndazi ko ari cifuzo cy'abantu benshi bashaka ko dukorana urumva umwanya ni wagera dukorane tuzokorana urumva kwitega ega kwitega bashaka kwitega n'umwaka wose none Yesu n'imyaka ingahe tumwitega nijya ari Yesu mbe wari uzi ko Yesu ashobora kuza ejo canke hirya y'ejo nkuko yabivuze ati nimwitege urumva nimwitege n'independence reka yibakabo reka akabo ngira hazo bindi conference de presse iraba ayo makolabo umva
ikibazo bakunda kuvuga ngo twebwe duhagaze he mu guteza imbere umuziki w'u Burundi. Festival de l'Independance ntije guteza imbere umuziki w'u Burundi. Ngira peut-être nimwumvise ibyo twavuze hakiri kare. Korana n'abandi ba artiste tukorana nabo kugira tubahe iyo chance yuko baje imbere y'abandi bantu bakababona, bakabakunda canke bakanka, bakabona yuko bashoboye canke badashoboye. Kuri edition yaheze hariho benshi baririmbye kuri stage batari bwarimbe n'umunsi numwe kuri stage, ariko bafite indirimbo nyinshi nziza ngaho. Bonyene niyo baje batubwira tupati nukuri turatangaje, yewe nahora nimba muri studio sinarinze ko ari ibintu aje kuri stage. Urumva? Donc ni opportunité duha aba artiste benshi kugira bidécouvre, kugira abandi baba découvre, donc kugira ibintu byinshi bibe aba artiste bakabona kumenya ibikenewe n'ibidakenewe. Bandi boy twe ntituri ngaho kugira ngo duhindure umuziki w'u Burundi, no. Twe dukora ibyo dushoboye mu buryo dushoboye. Abashoboye gukora ibyo dukora bakabikora neza, c'est encore mieux. Umva twe deja umutwaro uzocuba mukeyi par rapport y'abandi. Mugato twe dushaka umuziki wacu utera imbere. Aba artiste benshi bafata indege baje gukora ibiteramo byinshi nkuko Fizzo bikora. Donc nkuko muri Nigeria, muri Tanzania ari ibintu bisanze kuja muri ambassade bakaguha visa kuja gukora ari natwe iwacu bibe. Umva byinshi twe dukora no kugira abantu bugurura amaso. Kandi baza yuko iyi myaka yose tumaze ngaha Bantu Boy ibintu byinshi biramaze, ngira mvuze témoin, ibintu byinshi biramaze guhinduka. Hariho nabandi bariko barakaya amalebo, donc à l'image ya Bantu Boy kugira bagire nabo nyine ico bafashije muri uyu muziki wacu. Kuko ibi twe twatanguye gukora hari abashaka kubikora mugaba gatinya, kubera umuziki wacu ntuhemba, nta maheruzana nayo winjiza mugabo kugira yagarure nakuya. Mugabo ushindiriye birakunda bigakogwa kugira ubu mutanguye kubona ko yandi malebo afite ama studio agira ikintu ko abavuga ati niba Bantu Boy yarahagaze iyi myaka yose ngira natwe tuzohagarara indi myaka. Urumva twe ntituri porteur ya drapeau y'umuziki ndundi, oya. Mugabo twarafashije benshi kwikuramo ubwoba, kwinvestisa mu muziki, kwinvestisa mu artiste, gutanga ama sponsor. Ushobora kwinjira muri y'umu DG umu ADG ukamubwira uti ariho umu artiste yitwa naka akora ibi nibi, ukubaho ukakugura YouTube ukamwereka ati akora ibi nibi. Donc ibintu byinshi twe niko kazi twe dufise muri umwanya. Twe dushoboye guhindura umuziki ndundi, c'est bien, ntitwobyanga. Mugabo twe ntituvuga ngo nitwe twazanye ngo ibidakogwa, oya. Ibyo dukora bikora abandi benshi, ari n'abazokora ibiruti ibyo twe dukora. Mugabo twe aho turazi objectif yacu, turazi icyo dutegereza gukora. Merci. Nibaza ko merci. Hari ikibazo cya kabiri mwabajije ati Bantu Boy ifise izihe nguvu. L'exemple icyo no bishura c'est parlant. Muri Bantu Boy turi muri conférence de presse pour le festival ya indépendance du Burundi, ukwikukira ku Burundi. Inguvu ngize, inguvu ni mwebwe, inguvu ni twebwe, twese dufise iki mu mutwe twacu ko tuyimbiriye ukwikukira ku Burundi tubicishije mu muziki. Muga tugatangura kuza turikumira tuvuga ngo mbe mufise izihe nguvu kugira mushobore gukora kiya kintu. La nibaza ko tuko turagenda ahantu atariho. Donc inguvu dufise ni mwebwe, ni twebwe, n'abafana, abarundi kuko turiko dutegura festival yo guhimbaza imyaka 60 ihaciye twikukiye. Twese tunezerwe hamwe mu muziki. Ico niyo nguvu dufise, niyo nguvu mufise, niyo nguvu abarundi bafise. Nta kindi nongeza ko yanditse ko gute. Handitse ko gute signed under yakwi afishe gushye icyo kibazo twakije aiga afishe ziracasohoka kandi natwe turashobora kugira ako kabezi kugira ubaze icyo kibazo kandi
kafasha kabesi kabesi k'umutwe kubera iki atariko gaca wiyumvira ivyiyumvire mugabo mu gihe ubona yanditse signed under Bantu Boy Entertainment nguvuye ko ataravamo. Yes, umunsi uzobona yanditse ebana ndi kwa promoter hariya canke kwa hande hariya uzoje umenya kabaye uzoje uza kumbaza ibibazo. Icambere uyagira kwishure mwabajije ko gutumira n'ubundi ubwa mbere nsigura ugene nasiguye kare independence ni abarundi imbere yuko turonka abategetsi hari abarundi twese turabarundi nabo n'abarundi kwigina independence kugira turonka ugo ruhusha gwo kwigina independence nuko babizi ari umurundi azaza kwigina independence nta none abategetsi badurusha twaronse urusha rwa province zitatu no kuvuga ko ega naho nyene bihagaze kugira mwe mushaka twabwire ngo twaratumiye naka tudome ku rutoki urutoki okay tudumye ku rutoki tuma ku rutoki abarundi gusa turafise abategetsi b'abanyamahanga n'abarundi bose none tudome ku rutoki kubera kandi bose ari abarundi tubaza ko tubishuye neza sawa kibazo cya gatatu ndibaza ko ari ca champagne amjambo muko bien kwanza makofi kwa manajere tumukomera mashi manajere anafanya kazi kubwa sana na hii organisation moja iko professionnel juste kenkiko pale kwanza ba journaliste support yenu inahitajika mkitoka hapa mwende mposio mulikuya hapa kisha musiendi tia maposti ifo mnaposti leo Facebook, Instagram, YouTube ichafuke sivyo bo tupige ba journaliste makofi pia big up sana kwa grand frère Big Fizzo anafanya kazi kubwa sana ametangaza muziki wetu kule nje makonsere yote ilikuwa plein mlikuwa mnaona nadhani kila mtu iko témoin hivi mimi naanza muita yenjo mwenye budongo makofi kwa Big Fizzo naye okay sports préparation iko bien kila kitu tunakiandaa fresh tafurahisha watu kama kawaida yangu nadhani ba fan bote ya Bantu Boy mkuye mtafurahi bafanya Mr Champagne vitu vitakuwa ni soin musijali oui vacances kuyanipa na mie basi c'est ça ok merci beaucoup murakoze cyane ntushobora kuririmba uno munsi ejo ucuba umusitari wa atari niyo hahandi abantu baca bibesha mu mutwe ugaca usanga aririmbye indirimbo uno munsi yabaye hit muri quartier cyangwa ku radio imwe cyangwa zibiri akibagira yuko hari ayandi makartier kuba hit ni gufata quartier yiwawe ugafata quartier yindi ugafata Bujumbura ugafata Burundi bwose haba umuziki wawe ukambuka le pays limitrophe aho urashobora kuduza gatoyi ntuze urumva aho niho benshi bibeshera nimba wakoze hit no munsi kora izindi hit nka zitanu jo muri nivyo kugira ndagukalifi ndakurindira mu myaka 5-10 umaze iyo myaka 10 uriko urakora amahit ufise nk'indirimbo shika nka 20 ziri hit aho cangiruko kimwe nuko benshi bibabura mu mutwe bacha bavuga ati yuko bashoboye eputa impingi iracari ndende c'est pas parce que no musi wakoze hit nguru umusitari watari jenda kurindira ku ndirimbo ya 10 turaba kuzokora hit 10 zikurikirana iminsi yose suku muziki gusa iminsi yose ifo kwicisha bugufi kuko ni Imana iratubwira kwicisha bugufi kuko Imana ikunda umuntu yicisha bugufi so wicishije bugufi mu murimo wiwawe Imana iraguteza imbere
reka abantu baguteza imbere apana wo kwiteza, reka abantu bagushigikire apana wo kuvuga ati je ndi numero 1. Je sinshaka kuba numero 1, cyane je narabivuze sinshaka kuba numero 1, mugabo nshaka kuguma kuri list muri bajya 10 sinzove mu nico mura ngwanira imisi yose. Nshake mbe wa kabiri, nshake mbe wa 10, ariko sindenganya kuba wa 10. Kumenya benshi bakora umuziki kanje mura ndabivuga, bakora umuziki baronke utudemu tudada arengane mu quartier kadada kavuga iyo waririmbye neza, iwacu abona ko yavyishe, shabona ko yahejeje, epota uracafise ibintu biri imbere byinshi, uracafise nuze utegerezwa kwemeza abantu, urumva kugira abantu ubinjire mu mitima. Uzorabe aba artiste ni bangaye bakora ama concert apa ngaha nyene, usanga akora concert ya one man show, ni bangaye ni maru. Banza wipime nawe ukora amahiti, kuko nuzoja gukora concert uri wenyene udafise amahiti nka 10 ntibishoboka. Amukacu wibabura mutungu gushaka no. Discipline mission mwanda kivu nubona mu buzima bwose tuno ku muziki udafise discipline nukuri kw'Imana nta namwe uzoshika, kuko iyo ufise discipline uriyubaha ukamenya icyo ushaka gukora, ukavuga ati ahantu nina abantu abari discipline ni ntakora uku. Discipline kwicisha bugufi hama no gukora. Jesi mura nigeranya n'umuntu, je mura nigeranya na jewe nyene. Ndagenda muri miroir nkiraba ati mbe wowe unataka nini, wowe unataka ufike wapi? Jengira competition na jewe nyene, nta muntu numwe tugira competition. Kandi rero ushaka kugira competition n'abantu benshi usanga benshi bahagwira. Aho kujya muntu aguhishavu, aguhe kurakara, aguhe kugira ishari ryo kuvuga ati pourquoi pas moi, kugira ko arabikora kubera ko nanjye ntokora nkagera aho ujya muntu ageze. Ariko benshi babishiramo inzigo y'umufuto nitobora isi mana, sije naciye umugani. Kandi sinzi ko Imana ishobora gukorana n'abantu bafite inzigo, no. Oya, ibikorwa, discipline, kwicisha bugufi, discipline ko kubaha, hama n'ibikorwa, hama no gusenga. Muze murashira Imana imbere, kuko na Satani benshi baja mu bya Satani, bari bagera yuko Imana yaremye Satani. None ninda afite power kurusha iyindi. Imana bakibagira yuko Imana ariyo yaremye Satani, ukatuja kwa Satani bana shitani ni yaye nina nuko iby'Imana biza buhoro kandi biba biryoshe. Ni bya bintu usanga ukora umuziki wawe ukatusanga umuziki wa 2000 muri 2022 bakiwukina bakiwutamba uririmba abantu muririmbana haraka haraka ina baraka, ni kwenda pole pole.